Jewe nitwa Esperance Nijembazi, akaba ari jewe ndongoye urunani rw'amashirahamwe y'abakenyezi mu Burundi, bita mu mfunyafunyo y'igifaransa kafob. Ivyerekeye nk'ivyo gufata ijambo, ahanini ya mu Kirundi warabona yuko umukenyezi ijambo cyane cyane ryahabwa abashingantahe, abagabo. Mugabo byagiye biratera imbere, ubu ya abakenyezi bagiye barajijuka, ugasanga ari mu makoraniro barafata ijambo, canke mu mamanza amwe barafata ijambo. Hanyuma ikindi naco ni kijanye nuko abavyeyi ukuntu bagenda bararera abana, ugasanga ntibabarera kumwe. Ugasanga nk'umuhungu bamurera uku, umukobwa bamurera kuriya, ugasanga rero uko bagenda bariteza imbere, umuntu agiye arakura agashika mu bigero akaba n'umukenyezi, biguma bimukurukirana kuko usanga bivuye ku kuntu abavyeyi bagiye bararera abana ntibabafate kumwe. Ugasanga umukobwa amubwira ko ari bateza gukubura, umuhungu nawe ugasanga ari mu bindi cyangiye kwitemberera. Mugabo ivyo byose turabikorera ko kugira ngo bigende birahinduka. Hanyuma ikindi naco nkuko musanzwe mubizi, barakunda kuvuga yuko kandi nivyo ku mukenyezi ari umuzezwa nzu, kandi ni vyiza. Mugabo hari abaca bifatira ko ukamengo nuwo kuguma mu nzu. Mugabo murabona ko muri ibi bihe umukenyezi wo kuguma mu nzu gusa arakeneye guseruka, agasohoka, akaja mu mashirahamwe, akijukira kuja mu makoperative. Habonetse n'utundi tuntu dushobora kumuteza imbere akatujamwo, habaye nk'izo nyigisho zigisha abakenyezi gusoma no kwandika akadijamwo, kuko ivyo byose bimufasha gutera imbere. Si nivyo gusa, akava no mu nzu akaja no mu migambwe, kuko murazi yuko ahanini ya umuntu agiye mu mugambwe niho banamubonera, niho banamukura kugira ngo ashobore kuronka n'ibibanza bifata ingingo, kibura karonka nyene ubuzi, kibura akaja no kwitoza. Urumva rero bikeneye yuko rero umukenyezi ego utwo mu rugo dukora kandi abandanya n'umuzezwa nzu, mugabo naho nyene agaseruka akaja habona, hanyuma akamenya utunaturiya utuba hanze y'igihugu mbere no mu gihugu hose. Nikindi naco ni bimwe naho ubu biriko biragabanuka cyane, hamwe usanga nk'umukobwa atagiye mu ishuri cyo kimwe n'umuhungu. Turazi yuko ubu abana bose baje mu mashuri, ririterera bishizeho. Mugabo birashoboka ugasanga hariho umuvyeyi ashaka kubuza umwana ati nibigumire ngaha mu mwana, uburamfasha utuna turiya, ntibiboneka cyane, mugabo biracyariho. N'ivyo byose rero nibibuza yuko umukobwa uko niwe bishika agakura agaheza akaba umukenyezi, ugasanga ivyo byose biri kubera muzingamika kugira ngo azoshobore gutera imbere niyashika ego mu bigero. Vyerekana ko hariho vyinshi ego vyagiye birakogwa ego, cyangwa ugasanga hariho nk'ubuzi bumwe ubu abantu bakibona yuko ataruga abakenyezi canke abakobwa, nk'ibi bijanye no kuroba. Kuko bavuga ngo umukobwa agiye kuroba ngo sizi ngo ifingo ntizeza ngo zize cyangwa ntibaza ngo ziboneke. Hariho ubuzi bumwe n'ubu uya abantu bakibona yuko umengo biguma ari ivy'abagabo, ibindi ni nk'ibi vy'ukubaka. Kera baravuga yuko umukenyezi yurinzo canke yubatse inzu ngo iciva yari imigenzo ya kera. Mugabo imigani ya kera myibutsa canke ibizira ingene bagiye baraziririza. Mugabo uko imisi yagiragenda byarabonetse yuko ivyo byari bizira nyene, byari vya kera. Nico gituma tuvuga ko imico igenda irahinduka, kuko ubu uya hariho abakenyezi bariko bariga ibintu by'ubuengineer, biga ivyo kubaka. Hariho biga amashuri y'imyuga. Urumva yuko biga hariho abagenda bariko bariga ibintu byo kuba mason. Urumva bazokubaka inzu, bazokurira. Kandi mpora ndababona abakenyezi bariko barubaka aba aide mason, kenshi usanga ari abakenyezi. Mugabo rero kubera nyene wa mugenzi ukirimwo, urabona ko nabaje bubaka inzu batabareka ngo burire hejuru. Je ntabwo ndabona cyane, mugabo ndabona ko bikorera amasima, imisenyi n'ibindi. Byerekana yuko rero hariho bimwe bizogenda biratera imbere buhoro buhoro, kuko nubu murabona yuko dufise abakenyezi n'abakobwa bari mu nzego z'umutekano bitahahora kera. Mugabo urabona baracari bake. Byerekana rero yuko nyene bikiri dukeneye gutera imbere cyane. Hanyuma ahandi naho nuko bihora bicika, ugasanga nk'iyo umukenyezi kwera
uko Imana yagira turema ugasanga ibintu byo kwibungenga naho nyine birashobora gutera intambamye ugasanga no mu buzi biragoye hari ubuzi bwa ati mbega ujyaye ni yaja muri ubuzi kubera azava yibungenga agafata ikonje akagira iki ugasanga rimwe na rimwe birashobora kuhabera intambamye naho tubona yuko n'ukuri ibintu vyagiye biratera imbere gose kuko hari nk'ubuzi bashaka kugira ati ubu ntitwo bumuha kuko niyaramuka yibungenze bizomugora mugabo urumva ico nicoba ingorane kuko umugabo n'umukenyezi canke n'umukobwa ntibarimwe kumwe ico dukora n'ukuri twebwe uvyo dukora turagerageza guhimiriza cane abakenyezi kuja mu mashirahamwe turahimiriza abakenyezi kuja mu makoperative turakorera cane ku bakenyezi mugabo twongera kandi tugakorera no ku bavyeyi tugakorera no ku bubatse ari babiri ico bita couple kugira ngo byose bavyumve kumwe kuko nushobora gukorera kuri umwe ivyo byose tukabibafashamo kugira ngo ivyo byuko dushaka ko abakenyezi abakobwa baja mu ishuri bagatera imbere bakiga ivyo bifuza bagaheza bagatangura amashure y'intango gushika barinde bayaminuza bakashika muri kaminuza ivyo byose turabibahimiriza kugira ngo abavyeyi bavyumve bumve ineza yavyo bumve n'ingene byo ushobora gufasha umukobwa agatera imbere akagira ico aterera mu iterambere ry'igihugu ivyo rero turabikorerako ikindi naco dukorerako cane ni mu kibano ahanini iyo tubonye ariko ari intambamye nk'izo nk'ubu ngaha muri Kafobe turafise novuga nka approche twashizeho yitwa contrat social ni ikintu ciza cane hari umugambi diko turakorera mu ntara ya Muyinga hariho iyo nzira yitwa contrat social vyerekana yuko mu kibano haba hari imigwi y'abantu baza bararaba yuko atantambamye iriho ibuza umukobwa gutera imbere ibuza umukenyezi kwiteza imbere canke ibi vy'amabi afatiye ku gitsina bagaheza bakabikorera ko mu kibano bikenewe bagaheza bakabishira imbere na cane bakaraba izi ntambamye zose nagenda avuga bakaziraba aho baherereye kuko burya ikibano niyo ntango y'iterambere bakaraba yuko biriho bagaheza bakabitorera inyishu